Umvisa nakubwira urabona ko ndakuzenga ubu ni jewe nawe uri kuranyuma wihende byanje nanjye kuvyumva ko bivyegora hajya uri kuranyuma ubu bwankunga gasuguru ndabukwega ndabutehariya uri kuranyuma kakwana manje ndakumenye neza ngira ngo ntubambona neza ubwo uri kuranyuma neza umvisa ndakubwira sinda kurabira nguri mwene urupangu wanje ndagupangiye muranje n'umupangaye uze gufyodoka rimwe gusa uyu munwa ndawubarira ndawushona mbona we nze kumva ufyodotse hajya uri kuranyumva uri kuravuga uyu munwa ndawushona okay Ibintu wawe n'umugore wawe sawa mparero mumbabarire mfise umunezero mwinshi urabona twebwe abantu dukuze burya dufise ibintu byinshi biduhanga mu mutwe ariko kandi tuvuye mu ntama y'abantu bakuze bisaba tugira bakamwe uko tuvuga ko yagira ibintu nyene byiza bitandukanye ama rero icyaje benda bagusanya ngaha nye nk'abapangaje yonje urabizi tupanganye imyaka myinshi sawa ampressing yo namaze kurumva ibyaho ngo woyinze abagore mu nzu buri munsi byo nibinda abako naje nigeza ko umusore ariko uno munsi navuze nabicarike hanze twice tugira inama gato dupange ukuntu inzu ziwanje tugiye kuzibamwo na reglement shasha umugore wa ndaba kurya na sawa urumva rero tugira reglement shasha kubera ubuzima aho bugenze buko burahinduka ari ibintu bigenda biduga n'ibindi bigenda bimanuka ico nice ndimagine ndavuga ati none wayi izi nzu ziwanje noziduzi beyi bamwe bapanga inzu chambre salon bahora bayiri 100 bahiriye 300 canke 400 bajya bahora bari ya chambrette ku 50 wayi batoyira 100 ndavyicera ko ndavyumvira ndavuga ati reka ndabakusanye hasi twice tubiyagiko hanyuma tuyipange izi nzu ndaziduze no munsi mu ncamake naje ngaha kugira tuduze izi nzu twandike contrat shash uzobandanya Famba genda kumva none Famba genda kubaza kuduza inzu sikosa kandi sikibazo ko inzu ni kwawe sinayisangiye nawe we ariko yorazanye ko sariri ni hehe nakuntu woduza inzu uzi yuko idolari riheruka gukoroka ibintu byose biriko birasubira hasi wacu duza inzu ngande kandi nagira ahubwo arugo gutumanurira kumera twariko nimba tworaga turi asengana n'imiburi basi turihe mirongo ine basi utwereke yuko tubanye neza kandi tubanye amaho kandi urazi wapangaye bari ngana mpangaye numwegera kuvuruka twese ngaha tubanye neza uri kuravuga ati gamahera go tworaga turi atuyariye fwade tutuma twimukira none gabinwa iryo dolari ryakorose ni ryaso ni ryanyoko uragakoroka umutwe arashobora gukoroka idolari ryo muri Amerika ukishira mutwe ko anamarundi yaciye akoroka rega hakorose dolari abanyamerika twebwe idolari ryakorose ivyo ni bituraba izi nuzi ziwanje nani buye wanterenga mu kuyubaka umvise nugombe kumbura indero basi nandera nakuburi none Famba nawe ndakubaza wibaza ko ivyo bihumba amajana 2 azova kwasi ucaye kwa nyoko canke mu nzira canke kwa mushika numviriza Famba cyaba sinoshobora gupanga inzu ya 200 mbe kumubuza kugena n'umugore wawe n'umugore wiwe
Jewe namaze kuvyumvira nka Nyeninzu namaze gukonfirma. Jewe naco umviriza Famba. Toka satani yo mihimbiri. Uranyera muduzi. Umva binu. Mugore wawe twamaze kuyaka. Hagiye bona tuvuye mu nama. Numenye turabana nabi tuvuye mu nama twavyumvikanye nk'abantu bakuze. Tuvuga yuko dukwiye kuduza inzu kuko nawe wabonye umuntu akuze muri mwebwe namwanuje. Aha, kwanza umugore waje. Stop. Sheri, ngo tuvugane hariya gato. Hajya wagira uvuga iki? Hajya wagira uvuga iki? Ko ndakuzi n'umuwawe wawe. Utazi kubika nibagara. Hajya wagira uvuga iki? Uwo yakwirisha. Nukuri kw'Imana cyane nakintu nagira mvuga. Nukuri kw'Imana nagira mvuga nagira ngo ndagutagagiza yuko ufite ubwenge bwinshi ari waje. Ndababwira yuko aje muri wase bari hajya. Nanye n'urupango ari. Nanye n'inzarimo. Nukuri kw'Imana nta numwe hajya kuruta ubwenge umugore waje. Umugore waje wowe niwe muntu wa mbere kuri iyi si nabonye umugore wase konzi wowe nuko runwa kwawe. Utazi kurushona. Hajya wewe ndazi ko hari ikintu agira uvuge. Iyo bivuga nari kutobara ayo mazi. Burya hajya ahantu bintu batwaye kino hajya ubwa mbere hajya habura haranyerera burya mugore ivyo wankoreye hakurya sinisi ibintu byo kuvuga ikiri ngaho wo nk'umukobwa mugenzi ndaguze ugiye gutabara bintu mwinshi hajya habura na havuye ubwa mbere urabizi bintu baramwishe genda utabare no mukobwa mugenzi wiwe What's ikintu kimwe wowe aho wagiye jya mbere uba ari ingorane woba wagize cyangwa ikibazo woba wagize pereza hoba hari ingorane woba wagize cyangwa ikibazo woba wagize yaho wumva ko naje gutabara umugabo w'inwa nkujya wa mukobwa ndagupangishije ngaha sindakuze uvuka uruwa hehe rekingana gusa genda utabare ibintu baramwishe nje hajya habura na havuye utoja kuvyumva we genda urabye bariko baramukora bintu hajya Gashawa mugabo umuntu ari kumwe n'umugore wiwe ari kumwe umugore vyaheba bishe umuntu cibwana Nari kukumera amazi. Okay, ama ya okay binwa nizere ko mwaze n'umugore wawe byose biratungana hama ico navuze ndikijya nyine amazu yanje ni kujya nyine negezo kuyaduza navyidorare ngo ryakorose canke ryaduza chambre saro muzokama mundi 350 hanyuma ishamburete imwe muzondiye 150 udashaka agende gupanga hano nikindi nabonye muri rupango giwanje umenga secretary kwi kuko hariho umuntu mbona umenga yuko nanamuha responsable yo ngaha gutunga inzu ashobora kubishobora kuko twavuye haje inyuma kuyaga n'umugore wawe wabinwa sagira imikibi
kirimi kibi yazize akanwa ahangayishwe n'akarimi bandanya ahangayishwe n'akarimi Famba. Oya murekavuge yandahejeje gahangayishwe n'akarimi bandanya ibaraguza nyene nawe ibona nyene bandanya barakumva mate mugende muyage kandi gatoya umva rero binwa renje kareka ndabareke jembe ndagenda nabonye mu rupango hatekanye byose birapanze ejo zoza dusaninge kontra yo gupanga mushaka kugira amafaranga yo kongerezwa ko muyamenye n'igitigiri cy'amafaranga muzo kongerezako n'itariki yo kurira kusuko none binwa arafise umugore muri rupango gose binwa uri umugenzi uri inshuti magara mada ati magara moko reka ngende tuzoyageje yego natwe twobuhisha